Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Ndagushimiye igikorwa wakoze ku musaraba, ndagushimiye urukundo rwawe, ndagushimiye amaraso yawe Yesu, warakoze. Indirimbo yanje nayikuigorogota giye aba. Ego menda baramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo muri kino gitondo tugomba dusangire kandi muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, dusangira ijambo ry'Imana kugira turonke inkomezi zo kwirirwa amahoro kuri uno munsi mushasha Imana itwongeye. Hanyuma nashaka tuyage ku ijambo nyamukuru kuko twaravuganye tuti ubuzima bw'intsinzi kugira ushobore kububamwo nuko uba uri umuntu akomeye mu kwizera. Umuntu akomeye mu kwizera nawe aba ari umuntu akomeye mu gusoma no mu kurimbura ijambo ry'Imana. No munsi tugomba tuganire ku kamaro k'ijambo ry'Imana mu buzima bw'umuntu, mu buzima bw'umukristo. Igihe Imana yarema mu kurema yakoresheje ijambo, ntiyakoresheje amaboko, yakoresheje ijambo. Uretse ko mu kurema umuntu yakoresheje amaboko, ibintu byose Imana igombye gushiraho yabanza kuvuga. Nico gituma natwe twaremwe mu ishusho y'Imana, ikintu cyose tugombye ko kibaho turakivuga. Ururimi rwacu rero rushoboye kurema ibintu cyangwa rukabyica. Burya uvuze uti ujya muntu ni mubi, muri we akabyumva, bica biremwa muri we mu byiyumviro byiwe yuko ari mubi. Nukuvuga ko ijambo uvuga rifise ububasha. Kujya rifise ububasha kundi muntu, niko na wewe ku buzima bwawe rishobora kugira ububasha ijambo wasohoye. Rero akanwa kawe gakwiye kwama kuzuye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero mu buzima bwacu tugiye kuza turiga akamaro karyo mu buzima, mu kadomene, mu burere bw'ubuzima bwawe, mu madomene atandukanye y'ubuzima bwawe. Urashobora kuba uriko uravuga uti ijambo ryonmarira iki, ariko ijambo ry'Imana rifise ububasha bunini, ritandukanya inyama n'umusokoro. Niko mu Baheburayo handitswe igice cya 4 ngo kuko ijambo ry'Imana ari ububasha, ngo rifise ubukuba, no kuvuga inkomezi. Ishobora gutandukanya inyama n'umusokoro, ishobora gutandukanya ibyiyumviro by'umuntu hamwe n'iby'umubiri, ishobora gutandukanya ibyiyumviro bya Satani n'iby'Imana. Ijambo ry'Imana rifise ububasha bwo gutandukanya volonté humaine na volonté de Dieu. Ijambo ry'Imana rero rirakomeye. Hejuru y'uko gukomera, ijambo ry'Imana handi havugwa ngo ni kirore. Uko ijambo ry'Imana tukirabamwo turibona. Wiravye mu ijambo ry'Imana ukacubona uti abamwakiriye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana, ugacumva ati kumbe ndi umwana w'Imana kuko namwakiriye. Ni kuvuga ijambo ry'Imana riraremye muri we w'ikintu yuko uri umwana w'Imana, rirakwibukije ko uri umwana w'Imana. Iryo jambo ry'Imana wakiriye muri wowe riragira ububasha mu kubaho kwawe, kuko ucubaho dans la conscience que uca ubaho ubyizera yuko utari umuntu nk'abandi, kuko wamwakiriye waracitse umwana w'Imana. Ni kubera iki iryo jambo wasomye? Iryo jambo ry'Imana muri ryo niho dusomamwo twaronse ingabire y'ubugororotsi. Ucurushiriza kuba umugororotsi kuko wasomye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niho dusomamwo ngo kubw'imishisha kuyiwe twakize ingwara. Ni kuvuga rero ko ijambo ry'Imana rifise ububasha bwo kuduhindura, igahindura ibyiyumviro byacu. Kandi burya umuntu yahindutse mu byiyumviro aca ahinduka no mu mibereho. Umuntu ibyiyumviro byiwe iyo bihindutse aca ahinduka n'uburyo abaho. Nico gituma burya changement zose zabayeho ku isi zahera mu byiyumviro by'abantu. Ijambo ry'Imana rero kuko twabyumvise ngo ni cirore, hahepfo haca havuga ngo uko ugirabamwo uva mu bwiza uja mu bundi. Kuko ico kintu ubonye mu kiyo, iyo ubonye mu kiyo ukiraba ukabona bwa bundi isuku, ucubona ati ukosa mu kiyo ni byiza, urushiriza gusa nuko. Ngurumva ngo uko twirabamwo muri ico cirore turushiriza gusa n'ico kintu tubonye. Niko ijambo ry'Imana rivuga, uko uraba ijambo ry'Imana ukaririmbura ijoro n'umurango urushiriza gusa n'ico rivuga. Namba rivuga yuko uri umugororotsi ukamurisoma ku murango no mwijoro urushiriza kuba umugororotsi. Namba rivuga yuko twakize ingwara urushiriza gukira, kuko imishisha yiwe dukiza. Uko utahura iryo jambo ry'Imana ni kurushiriza kwidegemza ku byagutera ubwoba. Usoma ijambo ry'Imana ni kurushiriza kwidegemza ku byakuboha byose, ukava mu buzimire ukaja mu kuru, ukava mu mwiza ukaja mu muco. Ijambo ry'Imana rero rifise akamaro ku buzima bwawe. Nico gituma uno munsi ndakwifuriza yuko aho uja hose ugenda uravuga ijambo ry'Imana. Nk'akarorero ugeze mu biteye ubwoba uvuga uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, mbyagiza mu canya c'ubwatsi butotayo. Iyo ni Psalm 23. Ugenda urivuga n'akanwa kawe.
bica biba gutyo nyene ucubaho ata kintu kigutera ubwoba ngo nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyomako ucubaho muri ubwo buzima. Yesu aguhezagire. Ijambo ry'Imana rero ugire myambere urisome ugende urarivuga aho uciye hose uryibwira, simpa kuribwira abantu, uryibwira wiyibutsa ya masezerano yose ari muri ryo. Nukuri birakuduza bigushitsikana ahandi hantu, naho wowe uri mu nzira ugende uravuga uti ijambo ry'Imana urisubiramo, uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, mbyagiza mu canya c'ubwatsi butera. Ugeze muri situation yose iri difficile uce watura rya jambo ry'Imana, niko kunesha kwawe. Ugende urarideclara aho ugeze hose. En déclarant la parole de Dieu tu deviens victorieux. Ijambo ry'Imana riguriye muri wowe ukagenda urarivuga ucurushiza kuba unesha. Ubwo nibwo buzima bw'intsinzi twahamagariwe bwo kugenda turanesha kubw'ijambo ry'Imana twahawe, kuko ijambo ry'Imana ryararemye kandi n'ubu riracarema, riciye mu kanwa kawe urushiriza kurema. Utumbereze ubuzima bwawe rero, ubutumbereze ukoresheje ijambo ry'Imana. Mwarahezagiwe, mwari kumwe na mwene data Patrick Karusho. Yesu abahezagire. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Your love is kind. Your love is patient. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. With so much peace and joy. Reka rero dusenge. Turagushimiye Mana ko watuzinduye amahoro, turashimiye mwa wanje kubw'imbabazi n'ukundo byawe byinshi, turashimiye kubw'ijambo ryawe washize à notre disposition waduhaye ngo ribe ryo kuturongora, ryo kutuneshereza. Turatuye yuko uyu munsi uko ijambo ry'Imana rivuga twabaye abana bawe, ariko tuba namba ryavuga ko twabaye abagororotsi tugendera mu bugororotsi, namba rivuga ko twakize indwara tugendera mu gukira, namba rivuga ko twabaye twabacitse abana b'Imana tujishaka kubaho ubuzima, turushiriza kubaho ubuzima uyu munsi nk'abana b'Imana. Turatuye yuko ingwara, ubukene, strategy zose mu Rwanda yo dutega, imitego y'abadayimoni, ibyaha byose tubinesha kubw'ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe. N'izina rya Yesu Kristo ubushobozi bujana n'umwe muri twebwe, ijambo ry'Imana rijana n'umwe muri situation yose umuntu aza gushikamo, ijambo ry'Imana niryo rikora. N'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much. This is your number one DJ Sunday Banks from Lusaka, Zambia. You are listening to Be Heart FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Too much, oh, excess love, oh.